Ndasubiye kubaramutsa bene data mwese aho muherereye ku isi yose. Amahoro y'Umwami Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana data kubw'uyu mwanya umpaye kugira ngo nongeye kugaruka tuganire ku majambo y'Imana. Reka tuyishire mu maboko y'Imana. Bwirukiro Mana, ndagushimiye ubuntu bwawe bwinshi, imbabazi zawe nyinshi. Urakoze Yesu kuko niwe wemeye ko nongera kuza kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe. Mana, ndakwinginze mushoboze indongoro uzobukoze mu izina ryawe ryera. Amen. Haleluya. Iri joro Kristo Yesu yongeye kungendera, mpabwa message ariyo numva izi saha ngomba kuza kuganira namwe bwoko bw'Imana. Iyo message rero yari imeze ite? Iyo message yari imeze gutya: nabonye nsa nkaho umenga ndi mu mangazini ndiko ndagura ibintu, mbona turi kumwe n'uwundi yasa nkaho yoba ari umwana wanje. Hanyuma rero ngo kandi uwo munsi ngo yari umunsi w'ikonje. Hanyuma ngo cadabaza ngo mbega uyu munsi ngo kwari umunsi w'ikonje, ngo ikonje uyu munsi ngo ni ikonje ry'iki? Hanyuma uyu muntu arambwira ati mbewe ntavyo wamenye? Ntoya. Aca arambwira ati konje ry'uyu munsi ati nta bantu bagiye ku kazi, ati abantu bose bari muhira, ati hariho intambara, ati hariho intambara abantu bariko baragwana. Ca ndavuga nti Yesu we. Hanyuma nkaba naje nasohotse hanze, hama ncambwira wa mwana twari kumwe ngwino dusubire muhira. Mbona turasohotse turagiye, nk'abagiye muhira. Nshitse mwibarabara rero, mwibarabara nza mbona abantu bariko barahunga, bamwe binyegeza mu vyatsi hepfo y'ibarabara, natwumva ko twari mwibarabara. Ca tugomba kumera nk'abasubira inyuma ariko tubura aho duhungira. Kera nza mbona umuntu ari mwibarabara aza nkuza tugana, afise umuhoro mu ntoke. Ndavuga nti ja muntu aratwica kweri. Aca aradushikira, adushikiriye acaza nk'ugomba kuntema jewe. Hanyuma nanje ca ndavuga ngo mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti ntaco ushobora kungira. Arongera abangura nk'ugomba kuntema. Uko abangura bimunanira, agira gutya ariko bidashaka kunshikira. Hanyuma yagize inshuro zitatu zose nanje ca ndavuga ngo mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti ntaco ushobora kungira. Nkaguma mvuga uko. Hanyuma abonye bimunaniye, nza mbona aterereye wa muhoro hasi, aca arapfukama, aca amanika amaboko nk'ugize horeme. Hanyuma nanje ca ndamubwira nti urashaka uyu Yesu yantabaye nawe gutabare kuko nawe mbona urushe? Aca aravuga ngo yego. Nca ndamusengera. Ndamusengera ndamwatuza nka kwa kuvuga uti Mwami Yesu, Mwami Yesu ngirira imbabazi kuko urumva ntiyarazi n'ingene ari busenge. Ndamwatuza mpejeje no kumusengera, ca turahaguruka turagenda. Ca mfata wa muhoro ndawufata, nawe aca aradukurikira. Yifuza gusubira iyo yaravuye mugabo aratinya ati nanje bahava banyica, reka basi ngume ku gitutu canyu. Niko yavuze. Aca aradukurikira, turabandanya turagenda no muhira. Dushitse muhira rero dusanga binyegeje bugaye. Hanyuma ca ndavuga nti nca ndadodora, ndavuga nti ni Françoise ni munyungururire. Baca barugurura. Buguruye basanga turi kumwe na wa mwana, umwana yari umwana w'umuhungu, ndabona afise imyaka nyene mikeya nk'imyaka nka 10 n'ingahe. Hama baca babona twinjaye n'uwo muntu. Ca ndababwira nti uyu muntu, nca ndabaha inkuru ingene vyagenze. Hanyuma nabo baca baratinya kubera yuko yarangira twice, none tuzananye. Ndavuga nti ntimutinye, iyadutabaye
n'uyu munsi n'izi saha iracatabara kandi niyo turi kumwe. Mu nyuma za twumva ba bandi bari kumwe n'uyo muntu babicanyi bandi baca baramutelefona. Bamutelefonye, itelefone yiwe ituma n'amatelefone yacu y'iruhande nayo avibra. Navuga nti baraguhamagara natwe telefone zacu zigaca nkaho umenga zose ziri connecte. Ndavuga ni Yesu we, ibi bintu nibiki? Ndavuga ni wewe raba natwe baca baturokariza, baca bamenya aho turi, baca babona bo muri kumwe bose. Aca agomba kwigirwa ahantu yigirwe hafi yaho turi, mugabo yigirwe hehe? Aje mu cumba, turamwangira kuja mu cumba, ariko aca agenda muri koridoro. Hanyuma muri uyo mwanya aca ndikangura, izo nzozi z'uyo muntu aca ziherera ngaho. Ariko muri izo nzozi nyene nari nahawe message y'ijambo ry'Imana, ariyo nari nshaka kugira ngo dusome hanyuma nce ndabasobanurira ivy'iyo nzozi. Imana ishimwe. Tugende mu gitabo ca Rusi igice n'igice ca 2 ku murongo wa 12. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo Uhoraho akwishure ivyo wakoze, uhabwe impera ishitse n'Uhoraho, Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Imana ishimwe. Ngo Uhoraho akwishure ivyo wakoze, uhabwe impera ishitse n'Uhoraho, Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Imana ishimwe. Twongere turabe ahanyene muri iki igice ca mbere ku murongo wa 16. Rusi aramwishura ati, reka kunyingingira kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, Imana yawe niyo izoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa, bahampambe. Uhoraho arakabimpanira, kandi birushirije ninagira ikizontandukanya nawe atari urupfu. Imana nishimwe. Haleluya. Hano rero tubonye uyu muntu yiswe Rusi. Murabizi iyi nkuru mwarayimenye. Hari umuntu yitwa Naomi yari yarahunze ava mu gihugu c'iwabo ahungira i Mowabu, avuye i Betelehemu agenda i Mowabu ahunze inzara. Hari hateye inzara, agenda ahunganye n'abahungu biwe 2 n'umugabo wiwe. Hanyuma bakiriye bahungiye i Mowabu, umugabo wiwe Elimeleki arapfa, n'abahungu biwe nabo nyene barapfa. Kandi ngo yumva amakuru yuko iyo yavuye iwabo ngo iby'inzara byaheze, ngo Imana yabagiriye neza. Imana ishimwe. Aca rero yifuza gusubirayo, ariko mwumve ko umugabo we yapfuye n'abahungu biwe. Mu bisanzwe yari kugarukana nabo bakazana biwe 2, ariko arababwira ati ndabinginze, nta wandi bahungu mfise, nimugume hano iwanyu, muzosubire murongogwe, Imana yo mwijije bafashe mwubake ingo zanyu. Rero niho uyu Urusi yamubwira ati, reka kunyingingira kuguheba, aho uzoja niho nzoja, Imana yawe nizoba Imana yanje, kandi Imana izoba impanire birushirije nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu. Aca yumva rero yuko yamaramaje yuko barazanana, baca baragarukana rero na Rusi. Imana ishimwe. Mugiye gusoma muzobona ukungene mu nyuma Rusi yahavuye aronka umugabo yitwa Bowazi. Rero uwo mugabo yitwa Bowazi rero musomye neza ngo yarashimye cane ingene Rusi yabanye na inabukwe. Ngo yarashimye cane
amakuru yaronse y'ingene Rusi yafashe neza y'inabukwe, kandi si ibyo gusa, akemera guheba umuryango wiwe, akemera guheba igihugu c'iwabo, akemera gukurikira uyu mukecuru yitwa Naomi. Imana ishimwe. Rero Bowazi acamubarira aya majambo akomeye twasomye hano muri gitabo ca Rusi igice ca 2 ku murongo wa 12 havuga ngo Uhoraho akwishure ibyo wakoze, uhabwa impera ishitse n'Uhoraho. Haleluya. Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Imana ihabwa icubahiro. N'aya majambo rero mu nzozi nari nahawe, mpabwa iyi mirongo. Rero niho rero ivyo bintu vy'iyo ntambara vyakurikirana. Nikanguye mu gatondo rero niho nasenga Imana, none ga Mana, ibi bintu ni biki? Iyi ntambara ni biki? Iyi mirongo yoyo ivuga ibiki? Reka turabe aho iyi mirongo ihuye n'ibi bintu narose. Uyu muntu nabonye, d'abord murumva ko ngo twari mu gihe womenga ni gihe c'akaruhuko cikonji. Mu gihe cikonji canke c'akaruhuko umuntu wese aja mu bikorwa vyiwe, abagenda muri shopping bakagenda, abaryama bakaryama, donc udukorwa tundi donc twawe ukadukora. Nanje ca ndabaza nti none iri konji ni ryiki? Baca banyishura bati hari intambara, nico gituma abantu batagiye kubuzi. Beneda, nta kintu kibabaje nko kumva ko ari igihe ca danje, ariko abantu bakabaho nk'aho umenga nta ngorane zihari. Ico kintu ni ikintu giteye ubwoba cane. Kandi mwibuke ijambo ry'Imana yavuga ngo igihe bazoba bavuga ngo ni amahoro n'amahoro, ngo niho guhona kuzoza giturumbuka. Rero igihe abantu bumva umenga bari mu ikonji, bari mu kwiryohera, bararuhutse, aho ubaze ati mbega hari iki mu kirere c'umwuka, iyi periode, uku kuntu bize bite? Rero niho uwo muntu yambwira ati hari intambara. Iyo ntambara rero bamwe bariko barinyegeza, bamwe bariko bariruka hirya no hino, abandi bari binyegeje mu mazu nk'uko nababwiye. Natwe urumva ko twari mw'ibarabara. Niho rero abo bicanyi baca baza, abadayimoni n'impwemu mbi. Mana dutabare. Ariko mu izina rya Yesu Kristo izo mpwemu mbi zifatwa mpiri. Uwo muntu aza n'umupanga n'umuhoro agomba gutema, ariko ndavuga nti mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ntaco ushaka kungira. Ndasenga yagerageje 3 abona biranze, aca abona guterera hasi amanika amaboko. Bene data, izina rya Yesu Kristo rirakomeye. Wa muntu meje kumusengera, acagomba rero gusubira inyuma, gusubira iyo yajava. Muga agatima karavuga kati ninsubire hariya mubona avuyemo baranyica, kuko d'abord ico negwanisha ntaco ngifise. Kuvuga ko bakinyatse, bantsinze, banesheje, barakinyaka, nanje nagenda baranyica. Uyo muntu acavuga ati reka basi ngume mu gitutu canyu, kuko ningenda hariya baranyica. Nagomba mvuge aha nyene kuguma muri iki gitutu. Nshuti yanje mwene data, waramaze kumenya ivy'agakiza, warabonye ingene Imana, ibitangaza Imana ikora. Nk'uko uyu muntu yabonye yuko umupanga ntaco washoboye gukora. Izina rya Yesu Kristo rirakomeye, ryafashe mpiri, byamufashe mpiri, ntiyabishoboye kandi yaragomba kubikora, kandi womega ntacamutangira. Kuko twebwe nta kigwanisho kindi twari dufise, kandi twari imbere yiwe. Ariko tuvuga ijambo gusa ngo mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ntaco ashobora kungira. Yabibonye, abibonye aca agwa hasi arapfukama.
nk'uko nawe uyu munsi hariho ibintu byinshi wabonye mu Mana, warabonye ibitangaza byinshi Yesu Kristo akora, warabibonye uravuga uti ni ukuri amaso yanjye arabyiboneye, uca udesida kumukurikira uyu Yesu, ukurikira abantu b'Imana, ukurikira ishengero ry'Imana, ukurikira abizeye Kristo Yesu. Ariko nagira ndakubaze, mbega warihanye by'ukuri canke naho wahindukiye mu bwoba? Niba uramaramaje kabisa ukamaramaza, ntugire ubwoba, n'ubu ndakubwira ngo iriya Mana yatabaye n'uyu munsi niyo igitabara. Hanyuma ikindi, mwumva ko twaciye turajana turashikana muhira, dushikanye ba bantu naho yabavuyemwo ariko bobo ntibamuvuyemo. Murumva ko ahari hose baguma bamutelefona, ni ukuvuga yuko baracafise connection. Mwene data nshuti yanje, wowe wihanye, ayo ma connection yandi usigaje nayiki? Ko wabivuyemo, ko wakiriye Yesu, ntiwovavanura n'ivyo vyose. Erega utavavanuye n'ivyo vyose, Imana ntibeshwa. Imana ntibeshwa. Hari igihe ushaka kubwira umuntu ngo reka ngo tuvomerero byose, ngo reka ntawomenya, ngo reka ngo tube ukuguru kumwe ukarushira mu rusengero, ukundi kuguru nako ukarushira muri politike, ukarushira mu bya bindi bitari byo. Imana dutabara. Ndiko ndavuga ba bantu bitirirwa Imana, ukagera guhagarara mu Mana, ukagera no guhagarara mu bindi bitari byo. Imana dutabara. Wewe wamaze kumenya ko Imana igira neza, hagarara mu mwanya wawe, hagarara mu mwanya wawe, reka gukorera Satani kandi uvuga ngo ukorera Imana. Ibi bintu ntibijanye. Swat iyegurira Imana wese, canke naho genda muri bijya wese. Ureke kuvomera byose, ureke kuvuga ngo reka mpagarare ngaha, aha bambone ko ndi umuntu w'Imana, aha naho babone yuko nkora. Umunsi umwe bizoguhinduka, uzomenya aho uri buhagarara hariho. Imana idufashe. Uwo muntu rero mwumva ko baciye bamutelefonye, cyatubona yuko natwe aradukwegera, kubera yuko telefone yiwe ikirokariza abo bari kumwe bose. D'abord irokariza hari kandi nabo bari kumwe. Cyavuga tuti uyu muntu kubera iki twamuzanye, kubera iki tutamuretse agende? Ariko twabikoze mu rukundo, kuko twatinye yuko bahava bamwica. Mwene data nshuti yanje, ari ibikorwa ukora mu rukundo, ariko mu nyuma ugasanga biguteye ingorane. Nagira ndakubwire ngo muri byose ugira ubwenge. Imana ishimwe. Baza muhemu yera, niba bikwiye ko uyu muntu mujana, nabe yaramaramaje yidekonekise ku bindi bintu bindi bitari byo. N'uyo muntu mwicanye mu rusengero, wowe ushobora kubona mupfukamanye musenga, ukibaza ngo ni umuntu w'Imana, kumbe afise ayandi makonekise mabi ashobora no kugukwegera. Aha ndiko ndavuga nti tube maso tugabe, tube maso tugabe. Umwami Yesu Kristo aturongore mu byo dukora byose. Nagira mvuge kandi mbwira uyu muntu yamaze kwakira Yesu. Tugaruke kuri Rusi yari yarinjiye mu muryango wa Naomi. Rusi yari yarinjiye muri uyu muryango. Baravuga bati ubu rero hitamwo, kubera yuko nawe maramubwira ati nta bandi bana ngifise, niyo norongoga ubunyene nkabyara, ntibyotuma murindira abana bavuye mu nda yanje ngo bongere babarongore, ntibikunda. Ati subira iwanyu rero. Rusi aravuga ati naho byogenda gute, sishobora gutandukana nawe. Aho uja niho nzoja, igihugu cawe nico kizoba igihugu canje, aho uzorara niho nzorara. Uko umve, nta kindi kizontandukanye nawe atari urupfu.
Imana ishimwe. Naha rero nagomba, uyu muntu yavuze ngo yakiriye Yesu, hari igihe haza tesite canke haza ikibazo kikagusaba yuko udesida, mbega ndasubira inyuma nsubirane na ba bandi tuvuyemwo babicanyi bandi, mbega ndabireka burundu njane n'aba bantu b'Imana, mbega bimera gute? Naho rero wewe rero haca haza ikibazo cawe, wewe ugomba ko bimera gute? Ndakwinginze uhitemwo neza, kubera yuko muri ba bakazana babiri umwe yaradesize arasubira inyuma, aravuga ati jewe naho biruko narabonye ko uyu muryango mumeze neza, ariko nta kundi nta kindi ndindiriye. Ariko Rusi we yavuze ati kaka naho umugabo wanje yapfuye, hariho ikintu nabonye, Imana y'iki gihugu, Imana musenga niyo nanje nzosenga. Aca yumva umenga hari ikindi yari yararonse ashaka kumenya. Ati Imana yanyu nizo Imana yanje. Imana ishimwe. Tugaruke kuri uyu muntu yapfukamye, uyu muntu yabonye ivy'Imana ikora, uyu muntu yajanye n'abantu b'Imana. Hari ico yari akeneye gukora, yari akeneye kumaramaza, yari akeneye guca connection y'amatelefone nayo amantuzenye yabo akayasiba mu telefone yiwe, uko byamera kose akidekonekta nabo, akitandukanya nabo kugira ngo ntibasubire kumuronka. Niko dukwiye kuba abantu twamaze kwiyegurira Kristo. Muze twiyegurire Kristo. Haleluya. Ntituba abantu batambatamba. Ntituba abantu batambatamba, ariko tuba abantu biyeguriye Imana, kuko muri iki gihe abantu biyeguriye Imana nibo bakenewe. Niba Imana izokorana nabo, niba Imana izojana nabo, niba Imana izogirira neza, Imana ishimwe. Naye majambo narinde kukubwira ngo maramaza, kandi niwa maramaza vy'ukuri Yesu azokugirira neza. Imana izoguha impera ishitse, nk'uko yabwiye Rusi ati umwami aguhe impera ishitse ku vyiza wakoze. Hariho ivyiza twateguriwe n'umwami Yesu Kristo, kandi umwami azoduha impera ishitse, ntazotunyanganya, ntazotwiba. Imana twahungiye munsi y'amababa yayo. Haleluya. Nk'uko uyu muntu yavuze ati jewe nje kwinyegeza munsi y'igitutu canyu, kuko ninagenda handi baranyica. Aca araza jana natwe, ariko kujana natwe rero bisaba guca uvavanura n'ivyo bindi, kuko kujana kuba mw'ishengero ni vyiza, ariko niba mw'ishengero ugifise amakonekisiyo yandi yo hanze akujana mu bindi, ntibizogutabara, kuko umwansi azogutora iyuri. Imana idutabare. Ni ijambo bene data nshuti z'umusaraba, iki gihe womenga turi mwikonje, iki gihe womenga ngo namahoro, bamaso siko bimeze. Umwansi ari ku kazi, ahubwo ugurura amaso urabe, wambara ibigwanishwa byose vy'Imana, winjire neza muri Kristo Yesu, usenge, wifatanye n'abasenga. Imana idufashe. Bene data nshuti z'umusaraba, ndinginga Imana ngo umuntu wese amenye kino gihe turimo uko kimeze. Umuntu wese amenye iki gihe turimo uko kimeze. Ushobora kuvuga ngo nta ngorane, ngo niko vyamye. Eka siko vyamye. Ugurura amaso y'impwemu urabe. Sidababwiye ko nabibonye iri joro, sikera nabibonye iri joro, ariko mbonye ko ari ngombwa ngo umuntu wese afata Imana neza, umuntu wese yihane neza, umuntu wese avavanure, kuko Yesu n'umutabazi kuba muhungirako. Haleluya. Yesu n'umutabazi kuba muhamagara, Yesu n'umutabazi kuba mwizera, Yesu n'umutabazi kuri uyo wese agomba kubona ikiganza ciwe. Yesu aratabara. Kandi inshuti yanje, utabara abandi, ubereke ingene Imana igira neza. Hariho abandi benshi bagowe, erega bariya bari mu bwicanyi uyu munsi, bariya bari mu busambanyi uyu munsi, bariya bicaye mu kaborego uyu munsi, bariya bari muri biriya bararushe, ntibazi uko bari mu bigenze.
hariho abantu bidroga kugira ngo bashobore kumva yuko bafise amahoro, ariko amahoro ari muri Kristo Yesu. Ibyo byose worondera biri muri Kristo Yesu. Pfukama, rondera Imana, hamagara Imana, Imana igutabara. Intambara turimwo ni intambara yo mu buryo bw'impwemu, iri kwirakura abantu benshi mu gakiza, ibatwara kurimbuka. Nongeye kukubwira mwene data, nshuti y'umusaraba, turi mu gihe c'iherezo, turi mu gihe c'iherezo. Ba maso, bongera usenge. Ivisi kumbura bitera umugongo, imatanye n'abantu basenga Imana mu mpwemu no mu kuri. Reka guhagarara mu isi ngo wongere uhagarare no mu ishengero. Nabonye abantu bahagarara mu isi bagahagarara no mu ishengero, agahagarara mu kubesha, agahagarara no mu kuririmba, agahagarara mu busambanyi, agahagarara no mu gusenga. Amaraso ya Yesu adufashe. Dufate neza inzira ya Yesu. Nje kubabwira ngo Yesu aragwanira abahagaze neza mu kuri, aragwanira. Kandi nagomera kubwira ngo itandukanye n'uwo wese ashobora kugutera ingorane, kubera yuko uriya muntu twinjije twamutabaye kuko atari yakase connection, bagumye bamuronka, kandi bamuronse baca bagira localisation, bakabona bo bari kumwe. None ibyo nabyo, bamaso umenye uwo mugendana, umenye uwo mukorana. Bamaso usenge, ikintu cyose ubaze muhemu yera. Yesu nabahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana Data iduhana umugisha namwe. Amen. Bwirukiro Mana, ndagushimiye kuko uri Imana, utugira neza igihe cyose, uratuburira. Mwami Yesu, nuko nuduhumura amaso, utwereke tubone iki gihe womenga ni konji, iki gihe womenga na mahoro, iki gihe Mwami nuduhe kugaba, kuko umwansi wewe ari ku kazi. Humura amaso ubwoko bwawe, kandi twambike inkomezi. Urakoze ku izina ryawe Yesu Kristo ritabara. Urakoze kukira umutabazi, n'abandi babimenye yuko muri wewe ari honyine hari ubuhungiro. Muri wewe niho ibyananiranye byose bishobora kuronkera umuti. Uhabwe icubahiro kuko uri Mwami, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.